Bonjour, bonjour, bonjour. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'était dimanche. La date, le 13 avril. Bienvenue à tous et à toutes. Nkuko nababwiye ushize muri video iheruka, iyi ni YouTube channel yo kuvugira ko ibintu byinshi bitandukanye, right? Karibu usanzemo sijo yawe, ufata agatebe wicare tuganire. Udasanzemo ni sijo yawe kumbure next time uzoshikira, ariko ntugende umenga. Rero uyu munsi nzanye suje ivuga ngo nkuko nabivuze muri video iheruka, en fait ubu nimukiye muri Europe, mazeyo igihe sikito kandi kinini. Rero uyu munsi suje iza kuvuga ni ibintu nari kushima kumenya imbere yuko nimo muri gihugu. Basha la manque d'information irica pe kabisa urapfa ugashikayo. Rero impamvu kuko kandi iyi question abantu benshi bakunda kuyimbaza kandi ati kire umaze kugera ngaho bimeze gute, akarere kameze gute. Sibyo ndavuga ni why not umuntu atayigira sujet akavuga ibintu bihambaye umuntu ashaka kumenya imbere yo kuza hano, right? Rero ni ibintu 10 nari ku des choses que j'aimerais savoir avant de déménager ici. OK? Icambere, faire des recherches. Sibyo, gira des recherches ugiye kubamo. Ivyo bigufasha kumenya societe ugiye kuba muri societe nyabaki, kuko murabizi amasosiyete menshi aratandukanye. Rero kuza uvuye ahantu hamwe ukavayo ukaja ahandi ntuzi A B C D na kimwe uzi, you will suffer. Ugire des recherches umenye se ahantu ngiye ese ni societe irimo abantu bakuze cane, ni societe irimo n'abakiri bato, ni ahantu bakunda kuvuga badakunda kuvuga, ese ni zihe comportement abantu baho batandukanye na hano, kuko bigufasha kumenya. Nk'akarero ushobora kuvuga ikintu uri mu bantu kumva ugasanga baratutse, kumva ugasanga bo babifashe nk'ikintu nta ndero ugira, right? Ariko ntushobora kumenya byose rimwe na rimwe, ariko kamwe kumenya la base. Sibyo, nk'akarero aho jewe ndi abantu bakunda kuvuga nk'akarero mu Burundi uvuye n'umuntu mvugana nk'ahantu nyene gutyo ushobora kumuramutsa biteye ni sawa, ariko hano ushobora kuramutsa umuntu bite anakwishura uko shikaye n'ubibaza ngo ayo umuntu afashe nabi ikindi niko bitereye niko bameze. Rero faire des recherches muri ville ugiye kubamo, ese ni igihugu gifavoriza abakristo, ni igihugu gifavoriza abamuzima, gifavoriza ivyo byose, canke ni igihugu harimo racisme, ni igihugu en tout cas la base inshuti yanje uyimenye, sibyo uyimenye. Hama ica kabiri kuzana equipement, nimba ukenera ordinateur, ukenera telefone, ukenera I don't know, nyine equipement ushobora gukenera cane n'impuzu. Bari barambwiye ngo ntugure ibintu, genda uzobigurira hariya bonne qualité, ikintu vyiza, ayo nabonye cane amakoti, ibirato vy'imbeho. C'est vrai qualité si zimwe, ariko en tout cas uje gutangura ubuzima ariko nyine abantu batandukanye, ariko muri rusange uje gutangura ubuzima ahantu ntushobora no kumenya ahantu bigurira, ntushobora kumenya aho vyiza biri, zana duke, sivyo nugera ahantu uzokwaririza. Ariko uzovuga ati ndagiye bose ndabigurira hariya, you will suffer. Rero en tout cas la base ukenera yizane uyikoreshe buke uzomenya ati iki ndayigurira ngaha ndagurira hariya, ariko kuza atakintu kimwe ufise. Jewe nk'ikibazo nagize naje nari mfise ibintu bike cane, rero naragize ibibazo cane, ariko nshaka kubabwira abantu bampaye information itariyo ngo nkuzane ibintu uzobigurira hariya, ariko ayo nabonye zana ibyo ushobora gukenera, ntuzane vyinshi vy'umurengera, kuko naho nyine ushitse hano utegerezwa guhindura kwa Justin, niko navyo ndi wazanye mba yuguza amafaranga, ushobora usanga amafaranga yawe warayononeye ubusa.
ariko quand même la base ubiyifise. Ica gatatu kuba mufise plan B. Gira plan B nshuti yanje. Plan B bisobanuye iki? Nk'akarorero ushobora kuvuga uti jewe nzoshikira aha hantu, sasa ufise adresse quand même, usanga ahantu ugiye gushikira nka ville ugiye gushikiramo nikorohera kubijanye na déplacement, nikorohera kubijanye no kwiga, nikorohera kubijanye no kuronka akazi, ukavuga uti quand même aha nivyokwanga nzoca nja ngaha. Nuko uba ufise plan B igihe cose. Canke ugatishikiye muri famille nzobaho igihe kingana gute, nimva ngaha nzoca nja hehe, bizogenda gute, ugire planifie ta vie, uvuga ati nzoshika aha bizogenda uku, nzogenda uku, vyose uba ubifise. Ariko uzovuga uti n'urutwe ukaza ukicara uko bizogenda kose nzovyakira, you will suffer. Ica kane ariko tureke kuba ica mbere, zana amahera. Zana amahera, rondera amahera, uzane amahera. Ero iragoye, ero iragoye. Rero udafise quand même ishobora kugusiporta premier, deuxième, troisième mois, uragira ibibazo vraiment, kuko ibintu vyose n'amafaranga. Ego naho tubana koza amafaranga, ariko hano c'est pas la même chose. Deja uri ahantu nturamenya systeme yaho, nturamenya ibintu bigenda gute, bimeze gute, sivyo? Ushobora no gusonza ugasonza ntuzi ati ahantu bafungurira ivyamakiye ni hehe, canke ahantu bafungurira ibintu vyiza ni hehe, sivyo? Rero ata amafaranga ufise usanga nyene menshi arahera n'ingoga, usanga ugize ikibazo. Zana amafaranga, zana amafaranga. Bivuze kangahe? Zana amafaranga, amahera yazane, upfume uyabika ariko uzana amahera. Bivuze kangahe baje? Zana amahera. Hama ica gatanu, ntivyoroshe kuronka akazi, cane cane ahantu utegerezwa kuba uzi ururimi bavuga, sivyo? Ntivyoroshe kuronka akazi vraiment, kuko akenshi bafavoriza, bien sûr uwariwe wese afavoriza umuntu ashobora kuvugana nawe ururimi, sivyo? Rero igihe usanga atari uzi ahantu hashasha, uragenda uradepoza ukubwira. Rero ikintu nabonye ino iyo ashotse kwima akazi ngo yayindi waguhaye ukubwira ngo tuzoguhamagara, ati wakoze kuza dukeneye abantu benshi, merci beaucoup, uba hehe, bimeze gute, dokima zawe ziri hehe, ukazibaha vyose, bagutwengera n'umutima mwiza. Nawe uravuga uti ndaronse akazi, gaca kubwira ngo tuzoguhamagara. Shita normal. Rero ukaca uvuga uti okay, maybe mu minsi 2-3 ntazompamagara, indwi zibiri. Rero iyo ubahamagaye, je nigeze kujigira abantu reka ndabahamagare ndabaza habaye, kumbure bari bagiye. Non, Claire, tu sais, place twashimye kuri uyundi. Rero navyo naje ntahura yuko ujya kubwira ngo tuzoguhamagara ni ikibara yuko bati nta nimba nakubaroze neza, vyumva bagenda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tuzoguhamagara. Ntivyoroshe kuronka akazi, vraiment ntivyoroshe kuronka akazi, sauf ifutanye n'umuntu nyene akaguha amanuze ama links, genda aha bigenda uko, canke ntagusabira quand même, abo biba vyoroshe, ariko ntivyoroshe vraiment. Urumva uvuye hariya udufise plan, ukavuga uti nzoshikayo maybe ukwezi kwa mbere, kuyangana ukarinzwa naronse akazi. Nivyo tuba tuzi yuko ino hari ubuzi bwinshi, ariko rero vraiment uhashitse ntuza guhomaka que en fait wanda gusafaringa, sivyo? Biba bigoye cane. Rero niyo mpamvu navuga ati zana amahera abasha. Iyo uje muzana amahera, nimba ugurana, nimba ubigenza gute, nimba uzana amahera vraiment. Kuko ibaze rero uri muri ivyo bintu ukurondera akazi kiribikina n'amafaranga ufise, ucuja muri sinzi nyene leta yindi ujamwo, kukumva ntubona nyene bigenda gute, ariko ico gihe n'igihe nyene urumva udafise ugufasha gira iki, ariko iyo ufise ugufasha
quand même uravuga uti ntaco nzoba ndaronka mugabo udafise ugufasha ya nzoyicika hehe iki kibazo. Hama ica gatandatu, iki kiraba abantu baje kuba mu bihugu batavuga igifaransa canke icongereza, ibindi bihugu nyene nkavuga igitaliyano, igitagi, igikroasia, iki yo basha mwiga ururimi en tout cas imisi ya mbere imisi ikurikira uri buze uri bugende muri ico gihugu fata akanya ufate wiyige la base kuramukanya gute umuntu akuvugishije umwishura gute canke utatahuye ivyo akubwiye umusubiza gute ugiye kugura ikintu uvuga gute buriya buterme nyene bakoresha nyene uvuga merci ubivuga gute uvuga please ubivuga gute avyumva wiyige nyene utuntu duke turagufasha kuko ushaka kuja ahantu yo uramaramara erazuma yuko nyene kuramara tawe vyinshi ariko yo uramaramara ariko buke uragenda ukamenyera ariko ego ururimi urumenyera kuri terre quand même ariko iya misi ya mbere uya misi uri buze fata akanya vraiment wiconcentre uyige ushobore kubimenya. Ikigira indwi iki naco kiraba abantu bakunda kuba muri communauté rondera communauté cane ahantu nabonye umuntu ashobora kuba communauté ni kuri église nk'umukristo canke uri mu musulman kuja muri mosquée canke umuntu akunda gusoma kuja ahantu haba ibintu vyo gusoma ibitabo ushobora kumenya ego si ngombwa umenye ariko kameme ushobora kuburamo umuntu umwe muvugana uwo muntu umwe azokupresenta kuwundi umuntu umwe gutyo usanga ufise communauté iyo communauté izogufasha gute uyu ukeneye ikintu urabaza nibyo hariho internet c'est vrai mugabo internet c'est pas toujours iyo umuntu yarakubwira twadukora tubona rero umuntu yugurutse aja mu bandi bantu ntiwiyugare ntugire iki rondera nyine utuntu nyine ujamwo sivyo ariko urondere communauté. Hama 18 yo vyo gufungura ibadesha bamenyereye agasombe ibiharage akajumbu bashaka hano nta kuronka yo nakuronka wibagire kuko naho ugenda kubigurira usanga par exemple ushatse kugira nk'isosi y'isombe kugira ngo uronke ya sombe wifuza ushobora gusanga udepanshije nka 50 euros isosi bivanye naho bagomba kugurira mu hama marché nyene spécial nyene bagenda kuguriramwo c'est hose ubikura ya 50 euros ndashaka kuvuga ati yo 50 ushobora kwiga indwi yose urumva biba bigoye shisha mu nyene gake ariko gufungura habaho shoke vraiment uramenyera ariko gushika n'ubu sinamenyera vraiment sinzi ego ndabifungura afite ibyo usanzwe nyine abifungura nyine usanze mu supermarché uragenda ukora nyine ukora gasosi bivanye n'ibyo usanzeho uteka ugira iki c'est vrai babigoshe sinzi ngo babibisha babigoshe ariko kuri ko bimaze iyindi myaka myinshi urya notre sorte y'ifungurwa kwa juste bifata igihe rero umenyere yuko hariho kurya kugira ngo umare inzara hariho kurya kugira ngo winjoying ibyo urafungura ni ibintu bitandukanye mubimenye niyo mpamvu ugiye gusanga nyine uko utijeho nshaka kumafungura uko narafungura mani ni kuvuga yuko niyo n'iyindi shoke nyine ihaba kumenya se fungure nkuko namfungura ariko ibintu amahera canke na juste mais ibyo gufungura si bimwe vraiment si bimwe n'ibiharage hari ibiharage bagurisha mu supermarché biri mu makopo sico kimwe rero muhira vraiment sico kimwe
eh, ni kuvuga nyine uriyaranje hama igira icenda nari nzi ngo barabesha bashe nzi ngo barabesha ngo sivyo ngo barexagera ka depression karaguha karibu frema si depression comme telle ariko ntihabura kuko urumva ugiye ahantu hashasha nta zuba izuba turibona gake amezi imisi yose nyine z'umwaka wose rero kandi même scientifiquement parlant ni ibintu bizwi ukuntu izuba rigufasha kugira imibereho myiza nyine ukisanta neza sivyo ego ni kuvuga rero uragira ka depression ukumbuye muhira ukumbuye ibyo gufungura ukumbuye ambiance yari muhira canke apana muhira aho canke nyine aho wari sivyo kandi n'abagenzi ubwira abagenzi babigoye kandi nawe ugumana contact cane n'abantu basize muhira abagenzi barufise kera babigoye navyo nyene sinzi impamvu babigoye n'ubu sinamenye impamvu babigoye baje mumbwire namwe numva bigoye rero usanga izo facteur nyinshi zihuriranye kumbure uri kw'ishuri kubera kunanira ntufa bitora ariko nta sinzi nyine antuka facteur ni nyinshi vraiment facteur ni nyinshi kandi ugiye bwa responsabilité yandi ariko kandi uvuga uti naje no muhira banyiteze kwibi ni ibintu byinshi burirana titayeho ngo umva wifate neza canke wiha umwanya wigire neza biragoye usanga nyine c'est très facile kuderiva kuja kuri ako kantu ka depression c'est très facile ariko ni ngombwa nyine ko site kwitahura sinzi ukuntu yabivuga ariko c'est très facile yuko uderiva rero karimu hama iyo higira 10 désillusion sinzi keneye byabayeko sinzi keneye byabayeko ariko rero ka periode kuba désillusionné kabisa usanga nyine en fait nico kimwe c'est vrai ntitubeshanye ndababesha kurumva ngo nico kimwe no muhira hano no yaba ico kimwe simba narondeye kuza hano ariko ni kuri muri rusange ikintu cyose kigira kote nziza kigira kandi na kote umuntu atari yiteze sivyo izo kote zose zibaho rero ni byiza yuko uba désillusion hakiri kare heureusement jewe nkishikana nafise umuntu yarabinganirije arambwiye ati okay ugiye hariya ni byiza courage bizogenda neza kandi félicitations ariko arambwiye ati ico no gusa nuko ube désillusion hakiri kare ndamubaza si bisobanuye iki arambwiye ati en fait ugiye ufise ya mentalité kuvuga ngo ndihigiye hanze biki kugira la vie facile ugiye kuronka ico ushaka cose niyo mpamvu umva ko ufise amatante ari hejuru cane niyo mpamvu bavyoshikanye ko uderiva no kwiga depression arambwiye ati ba désillusion umenye yuko ahantu ugiye gupambana nk'abantu ugiye gupambana nk'uko upambanira aho wari uri la différence nuko économiquement parlant canke ico kimwe ariko ba désillusionné fata akanya uvuga uti ngiye kuba ahantu hasanzwe ngiye mu bantu basanzwe ngiye nuhovuga ati mvuye mu ntara imwe ngiye mu yindi ntara ivyo bigufasha kugira base iri saine bikagufasha kumenya ukuntu wajusta deja la mentalité wajusta ukuntu abantu bakubona kuko hari ukuntu yoba ico n'ikindi kintu n'indi sije uragira ukuntu abantu babona ba étranger ariko nyine iyo ugiye uzi base wavuga uti okay ibintu bimeze gutya nzabitwamo gutya nico kimwe no ngaha muhira je ngiye kuri ibintu by'iwanje ngiye kurondera ubuzima bw'iwanje nta bintu baturusha nyine nivyo babiturusha ariko ni mentalité wishiramo kugira ngo ikizoba cose uzobagize iki
ubwonko bwawe bwavuga bwarabyiteguriye urumva tubwira ngo ugeze hariya nayo ahantu hasa kuriya biki n'ibiki nibyo hasa kuriya ariko wishizemo yuko uko hasa kose nibisanzwe nta nimba nyene sinzi ukuntu bisigura nibisanzwe nk'ivy'abandi ko naho hantu bita ko hadasanzwe hari ahandi haharusha biragufasha kumva nyene utari ikintu kitatari kumva ukagumana nyene ya humilité nyene urabadesillusionné vraiment utabeshe même irindi sije rininiya cane umuntu yivuga ko ikintu kirekire ego nivyo rero nateguye mu 10 n'ibindi bintu vyinshi nyene ariko ibi nivyo vyanje mu mutwe muri aka kanya ni navyo nkunda kubwira n'abandi bantu bambajije ariko nyine ubuzima si bumwe n'ibintu biba bitandukanye nyene urajusta ukamenyera ukagira iki hari usanga wize bisha usanga ivyo wize sivyo ugasubiramwo habara amasifurize menshi mabi meza biragufasha vraiment ariko ikintu uvuga je tuba caramfashije ni kumenya ico ushaka hari umuntu twigeze kuganira hano arambwira ngo namajije waje ryari nawe nyine mva ari mu gihugu kibanye nyene co ngaho iwacu namaje waje ryari arambwiye nambwira vyagenze gute nguze acambwira ngo yo ngo jewe ngumva sinzi nyene ngo niyumvisemo ngo noza ngo ndaza urumva ni kuva kumva we yumvisemo kuza hanze tu nta kindi nta objectif ego niyo kudumva no kuza niyo byo niyo objectif ko nta objectif iri deep nyene yari hari nahambwe yo ngo biragoye ngo sinzi nyene birangora ngo numva no kwitaye yico rero ariko iyo uje ukavuga uti quand même byarakunze naragiye narashitse shaka iki shaka gukora iki shaka kuva mwiki shaka imyaka nzomara hano nzobe nakoze iki ndo nashitse kuki ibyo biragufasha amfite ni nka busole nyene igufasha nyene kumenya kwa juste nibwo tirakoze iki kiranse tikana juste ngire kuki kumva ubuzi nyene objectif nyene principal shaka gushikako nico vraiment ari ibindi biri relatif hariho ibi byorohera bamwe bikagora abandi hariho umbya vice versa ariko nyine ikintu nabonye nico abandi bavuga ko cyane nico vraiment menya impamvu ugiye iyo uzi iyo mpamvu ugiye icyo ushaka gushikako birakorohera no kwihanganira ingorane zishika birakorohera kurira mukihanagura ubwo tiko kinonsa urabikontinue nivyo rero bacuti banje ego ariko ufise n'ikindi kintu ushaka tuganira ko ushire muri commentaire ikibazo cyose vraiment be free wandike muri commentaire ico ushaka kwishura nzocishura canke ikindi ciyumviro ushaka kongera ko kuri iyi video soyez les bienvenus mucandike hama naho utaha mubandanye mugira umunsi mwiza rero ciao